Hello bakunzi bacu turongeye kugaruka kandi ino munsi tuje tudasanzwe tubazaniye umusitare mwakunze cyane ubona wese ubundi arashobora kubidondora turi kumwe nandi uno munsi ni Carton Ntirameba. Carton nibaza ko mwese mumuzi, ni umwe mu basitare b'abarundi, ni umwe mu banyamuziki babikoze igihe kinini, kandi Carton ni umwe mu bantu bafise ivyumviro vyiza. Ino munsi twamubazaniye yatubwiye ko afise umugambi yatanguje, uwo mugambi ni ushaka ko tuganira ko. Majya mu make Carton dufitiye umugambi wahe? Abafise impano zitandukanye, abafise amashirahamwe atandukanye, abafise ibyo badandaza, yego hanyuma turafise umugambi twise Pépinière d'Itara. Pépinière d'Itara turakeneye kwerekana icyo dushoboye, aba mu gihugu, aba muri sosiyete, twerekane Rasta icyo ashoboye, icyo ashobora gukora azamuteza imbere igihugu kugira ngo nawe aje mu bandi. Muri rusange mugomba gukuraho cya kintu, hari abantu benshi bavuga ngo Rastafari ngo ni abantu banywa urumogi, ni abantu banywa ibiyayuramutwe. Tukaba tuzi yuko wewe duherutse kumva inkuru itubwira yuko wewe nta biyayuramutwe, nta nzoga ukinywa, ntaki. Ni umugambi wo kugira ngo mwereke abantu ishusho abantu bonamwo ko atari yo murimo. Neza cyane rwose, numva yuko Rasta bamushize mu ntumbero y'ikintu kimwe, nuko bivuze urumogi no kuboregwa n'ibintu by'ubugizi bwa nabi butandukanye, ariko no kubwira yuko Rasta agizwe n'ibintu byinshi cyane rwose atabona ushobora guharura. Okay. Rasta, tugomba kukubaza kuri uwo mugambi. Uwo mugambi muri ko murategura, mbega mwoba mufise ababafashe mu mugongo bariko barabashigikira kuri uwo mugambi? Ego, uyu mugambi Pépinière d'Itara tugomba gukora intara zose. Twifuje yuko ajewe umuvyeyi ndafise abana, birababaje rero kumva ngo umwana ashobora kwirukana ku ishure kugira ngo yabuze ikaye, yabuze ikaramu, ngo natahe muhira. Rero twafashe umugambi wa Pépinière d'Itara, tugomba kuzunguruka intara zose dutera ibiti by'amavoka kugira ngo nyuma y'imyaka 20 cyangwa 10 ya mavoka yeze yagira umwana azosubira kwirukana ku ishure kubera yabuze ikaye cyangwa ikaramu. Muri rusange muri ya mbona kazoza 2060 niyo muri ko murategura. Okay, mu Kirundi bati inkono zishimikiza mu busaza uyica kare, bivuze ngo muri ko murashaka gutegura gutera ivoka, ivyamwa. Mbega muri uwo mugambi wo gutera ivoka mwa mwararose imivyaro, mwa mwararose umuntu abafashe mu mugongo kubijanye n'uburyo kugira ngo mushobore kugura nk'ingemwe cankwe ibiti by'amavoka? Rero abagwiza mbuto bari mu ntara zose turagerageza kubasaba ubufasha bakaduha iyo mivyaro, ariko ndabona umengo ntibyoroshe. Badusaba amafaranga kuri iyo mivyaro y'amavoka. Nibaza yuko wari we wese iyo bishobora, turiko turaraba hirya no hino ushobora kuduha iyo mitahe kugira ngo dushobore kugura ayo mavoka, dushobore no kuronka ideplasa. Okay, none musaba iki? Nikiye musaba bariko baradukurikirana? Nikiye musaba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga baba batuye hano Bujumbura? Turasaba support. Turasaba support uva ko ari igikorwa kidasanzwe, igikorwa cy'umuntu umwe. Twebwe turongoye ndongoye koperative Rasta in Action, bari ku ntara zose abo Rasta bazoba bariho, n'abandi bose turifuza ko twakorana nabo kubera Rasta ni kimwe mu bintu bibiri Imana yo baragize ngaha ku isi. Isi yakoze ibintu gatatu kibone peace and love, n'amahoro n'urukundo. Ni kibi ni cyiza, ni wi uno. Tugomba rero kwerekana aho Rasta ahagaze, gukora ibyo bikorwa cyane cyane by'iterambere mu
muri ya mbono na kazoza ya 2040 na 2060 kuri natwe kandi aho duhagaze. Rasta ndumva ko mufise icyumviro cyiza kandi turumva ko dufise Rasta in action. Rasta in action turumva ko nurunani rw'abarasta ari mu bikorwa. Ego ruhari rw'abarasta bari mu bikorwa. Ne Rasta mwasavye abariko baradukurikirana imfashanyo, mbega iyo mfashanyo uwo shaka kuyitanga yoyicisha he? Iyo mfashanyo ntitwayivuze neza, turavuze iyo mfashanyo ya mbere ni imodoka yoshobora gusirikira muri izo ntara zose, niyo mivyaro n'uburyo twokoresha mu gufungura, kuryama muri izo ntara zose tuzatugiyemo. Ni ibikorwa bizotwara amezi ane tangura muri kwa mbere gushika mu kwezi kwa kane, kazohera le 11 mai kujya munsi mukuru w'abarasa kugira ngo twerekane ibyo twakoze byose muri aya mezi ane. Okay, Rasta turagushimiye. Mbega udufasha nabo nguko uri kurabivuga, ashaka guca kuri konte yacu cyangwa agaca kuri telefone 65 852 170 na konte turayifise mu makete kuko tubandikira abana bariya, bibaza yuko izo konte zizoba ziriko kugira ngo umufisi ubufasha ashobora gufasha kugira ngo igihugu cyacu gitende. Nibaza ko nimero ya konte muraza kuyiduha kugira ngo duhe abadukurikirana uwo bashaka gushigikira uno mugambi. Turumva ko ari umugambi mwiza kandi turumva ko ari umugambi uzoshikana igihugu ku iterambere. Ibisigaye Rasta turagushimiye cyane ku mwanya mwafashe. Nimero ya konte nayo turaza kubibaho. Ego namba yandike cyemo yisigurire abandi bantu. Okay, iyi ni konte yo murinde muri Finakobu. Abantu mugomba gushigikira no mugambi mwocisha interero yanyu kuri konti 55 iri muri Copec, cyangwa mugacisha kuri konti nyene mu Kirundi ni 55 168. Turabashimiye bakunzi bacu, turabashimiye mwe mwafasha akanya ko kudukurikirana. Rasta muri ino minsi agiye kuza arabaha ibiganiro kuko yatubwiye yuko ari muri Rasta in action. Rasta turagushimiye cyane. Urashobora gucishiriza ko abakunzi bacu wa mujya wawe w'igitari? Murakoze. Kori bitangaza iki gihugu cyawe mana, zagwa amahoro uwa mbere n'uwa nyuma, tanguriro n'iherezo, uri Alufa na Omega, Jajalo. I love you, I need you, Jah Rastafari. Je t'aime, moi je t'aime, Dieu tout-puissant. Yarambohoye ubu ndidegembya, Selimani Jah Jajalo, Jah Rastafari. Tout le monde Jah Jajalo, Jah Rastafari. Ni wewe utanga imvura, iby'imbugwa bikaboneka, ugatanga akayaga keza, ibyaremwe bigahumeka. Nindatashimye ibyo ukora wewe, atari umubabylon. Selimani Jah Jajalo, Jah
ya Rastafara, ni wewe waremye isi n'ijuru, ibiboneka n'ibitaboneka, zo kwama ndaguhayagize, uri umwami w'abami ukwiriye icubahiro. Yes guys.